Ategekanya ikirere yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2025. Ejo mu gitondo hategekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Gitega aho ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba kanye kurusha handi akazori mu ntara ya Mwaro ayipimo bizoye ku degrees Celsius 13. Ku muhinga mu hatekanywa ko hazogwa imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara zitatu gusa Bururi, Makamba na Rutana, nayo ahasigaye hatekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara za Bujumbura na Cibitoke aho izoye ku degrees Celsius 31. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba zoseruka saa 12 zirenga iminota 10 rirenge saa 12 zirenga iminota 22 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri wa gatandatu ngategurwa n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu Verifiyo natyo nyinka ari bashikirije.